Kw'igenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka wa 2020 wari umunsi udasanzwe mu mateka y'ishirahamwe Fondation Femido Jaba, aho ryari riramutse ritanga udushimwe dutandukanye na cane cane agashimwe Prix Fondation Femido Jaba tubashimire bakiriho ku ncuro yaryo ya kabiri. Kuri uwo munsi haranatanzwe n'icegeranyo cy'ibimaze kurangurwa mu mugambi wa misi inakaranga hamwe n'ihimbazwa rya yubile y'imyaka 30 y'amavuko y'userukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko ariwe Felicien Minani Nsengiyumva abenshi bita Marechal Femido Jaba. Ivyo birori vyuguruwe n'indirimbo za orchestre Akiwacu hamwe n'ivyese bivuga ku buzima bwa Felicien Minani Nsengiyumva hamwe n'intambo z'imigwi itandukanye nka Club Umuco, Club y'ishirahamwe Fondation Femido Jaba hamwe na Komeza Karanga. Ijambo ry'uwo munsi ryashikirijwe na Femido Jaba aho yagize ati: muri make novuga yuko vyinshi bamaze kubivuga, ntibikenewe ko nivuga kandi gusa icyo navuga nuko ndongoye nserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Fondation Femido Jaba, iryo naryo rikaba rikorera mu gihugu cyose, rikora ibikorwa bitandukanye byo gufasha urwaruka haba mu bijyanye n'imico kama, inkino, ubuzima muri rusange. Ubwo rero aha hariho abaje bariserukira bava mu ntara zitandukanye, eka n'abarirongoye ku rwego rw'igihugu. Iryo rero ryateguye ubugira kabiri icyo twise agashimwe twitiriye Fondation Femido Jaba, twavuze tuti tukite tubashimire bakiriho. Ni ukuvuga yuko muri Fondation Femido Jaba twabonye yuko ari vyiza abantu bagiye barakora ibintu bidasanzwe, ibintu vy'umugisha bifise akamaro ku gihugu, twoza turabashimira bakiriho, turindire bamaze kugenda tutangure kuvuga ko bari abagabo, bari intwari, kandi mu gihe bari hagati yacu ubuzima bwari bumeze nabi cyane kandi tubona. Inyuma y'iryo jambo harashimiwe Trobeka Joseph, akaba ari we yaronkejwe urupapuro rw'iteka hamwe n'ibahasha y'ibihumbi 500 kuko ari we yashoboye gutahukana agashimwe Prix Fondation Femido Jaba tubashimire bakiriho. Kubw'akanyamuneza Joseph Trobeka akaba yarashimiye Fondation Femido Jaba abicishije mu vyivugo aho agira ati: abandi bashimiwe kuri uwo munsi
nabo bose bitanze ijoro n'umurango kugira ngo ibikorwa vya Fondation Femido Jaba bitere imbere. Kuri uwo munsi kandi Felicien Minani Nsengiyumva yarashimiye abantu bari mu bisata bitandukanye bamubereye umugisha. Isaac Bakanibona, umunyamabanga wa Fondation Femido Jaba, yarashikirije bimaze kurangurwa muri wa mugambi wa Miss Inakaranga, yongera arashimira abo bose bariko barafasha kugira ngo uyo mugambi uranguke mu kubaha impapuro z'iteka certificat d'honneur. Ivyo birori bikaba vyaranzwe kandi n'ihimbazwa rya yubile y'imyaka 50 y'amavuko ya Felicien Minani Nsengiyumva Marechal Femido Jaba. Urwo rubanza rukaba rwaranzwe no kuzimya buji, gusangira keke hamwe no kuronswa utuganuke twashikirijwe n'abavukanyi hamwe n'abagenzi biwe. Ibirori bikaba vyarangiye mu kanyamuneza. Ivyo birori kandi bikaba vyari vyitabiriwe n'abakunzi hamwe n'abajyango. Umushikiranganje wo gufatana mu nda no gushigikirana uwari yaserukiye ubushikiranganje bujejwe yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, ugwaruka inkino n'imico kama, General de Brigade Agricole hamwe n'amashira hamwe atandukanye.